Abarundi bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire. Tukigenekerezo rya Cindaruhuma umwaka wa 2020 cyo makunzi muri ko matega abiri baje kwaramutsa nongandawe kaze mano makuru yo kuruno w'Imana amakuru mukurikira muce ku buhinga ngurukano menyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI na muce ku rubuga rwa Facebook mwandika RPA ijwi ry'abanyagihugu ingingo nkuru zigize ana makuru nazo akaba ari zikurikira. Mushikiza manza mukuru wa Republika mu ntara Gitega ari mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuri wa gatandatu guhindura imoteri y'imodoka yegukira sentare nkuru ya Gitega akaba aco caha yagirizwa mano makuru twabiteguye. Barasaba umushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi gutegura ahantu bo kwakirira abavuye mu gihugu c'Ubushinwa mu kuhindura ko bamenya ko batoba baranduye ikiza ca coronavirus. Abo nabo n'abanyeshuri b'Abarundi biga mu ico gihugu. Mwigabane ubahuka cyo kuruno w'Imana turabira hamwe kubijanye n'imyaka 29 iheze amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atiwe uko igikumu ibikuru bikuru byatumye Abarundi bashika kuri ayo masezerano hamwe n'icyatumye adashigwa mu ngiro nabyo nyene mana mukuru twabiteguye mwabwe ivyuma Ndrisi Kabera ugufata amasanamu nawe ni Engineer Egide Mwemero kazi. Hana makuru tuhera mu gisata cha politike Elia Nihago umwe umuhanuzi mu biro bijejwe ivyigwa vy'ubuhinga n'iterambere mu biro vy'umukuru w'igihugu yaratanze imihoho kuva kuwa 28 umwaka wa 2020 imvo atanga ikaba umutekano muke no gufatwa nk'ikivume kuva hashingiwe ayo mabanga Idonido na Clovis Nyonzima. Mwiketu umuhanuzi w'umukuru w'igihugu Elia Nihago umwe yandikiye umukuru w'igihugu ku igenekerezo rya 28 z'ukwa mbere 2020 asezera mu mabanga yiwe amenyesha ko kuva yinjiye muri ayo mabanga atigeze yoroherwa kuko aho yava muri Afrika y'Epfo yasanze ibintu byahindutse aranankirwa kubisikanya n'uwaramusubiriye ngo ntivyahagarariye aho gusa kuko yabananje gutotezwa aho ngo yafatwa nk'umwicanyi arafungwa anongera hohoterwa ubuzima ibyo byose bikaba byamushikira mu gihe we avuga ko yafashije nk'umuyobozi wa BBS mu guteza imbere ubuhinga ngurukana bumenyi no kubumenyekanisha mu gihugu c'u Burundi. Uwo muhanuzi yari yashitse muri ayo mabanga ku itariki ya 13 z'ukwa 11 2019 ico gihe akaba yari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho yarakira umuyobozi mukuru mu kigo Burundi Backbone System. Mu ikete ryarangiza amenyesha umukuru w'igihugu ko hageze ko yegera umuryango wiwe kuko yumva ko ivyo yamushinza atobirangura neza adatekaniwe. Akavuye muri ayo mabanga yamaze mu amezi 2 n'igice. Arakoze Clovis Niyonzima itanga imihoho rya Elia Nihago umwe rije rishora habona ivyo mashiramwe yahora yamavuga ko leta ya nkuru nziza ihohotera abanyagihugu. Pacifique Ninahazwe arongo ishiramwe Fokode avuga ko uwo muhanuzi mu biro vy'umukuru w'igihugu ajerekana ko hari cuka kibe mu mugambwe Sandede FDD dutege yompi Pacifique Ninahazwe. Tutarinze kwinjira mu byo byaratumye akugwa mu mabanga yahoramwe muri BBS kubera ko ivyo atavyo tuzi ikintu gihambaye umuntu asoma muri iryo kete nico cuko umutegetsi wo hejuru ari mu begereye Petero Nkurunziza agera ku rwego rwo kwandika we nyene yemeza amabi akogwa nubwo butegetsi umuntu akaca yibaza nimba mu Burundi bageze ku rwego ko guterwa bwo kwicwa bwo guhohotera ubuzima bw'umuntu bakabikorera umuhanuzi wa Petero Nkurunziza umuntu asigara yibaza ibikorerwa abanyagihugu bato bato muri za Nyabiraba muri za Cendajuru mu yandi makomine atandukanye y'igihugu uca wumva neza ko abandi bobo ubwanwa bwafutse umunwa ibara ryaguye muri ico gihugu mu gihe biba bigeze ku muntu ari ku rwego nk'ubwo guwo yabivuze. Ikindi nuko dushima ko nawe abaye mu bemeza ivyo twama turiko turashira habona ko iyo ntwaro ya Petero Nkurunziza ari intwari hohotera ubuzima bw'umuntu ari intwari tubaha umuntu n'umwe ari intwaro idatinya no gusesa amaraso. Ikindi kiboneka muri iryo tanga imihoho
nuko muri ubwo butegetsi hariho imigwi iriko iriyubaka kuko nk'uyu Elia Ntihagomwe amakuru dufise nuko ari umuntu yegeranye cyane n'umwe yahora atwara iperereza General Steve Ntakarutimana biboneka ko ari we yamuhagarikiye kugira ngo ashobore kuba no mu burongozi bwa BBS. Ababizi bakavuga ko yari umuntu yamye atumvikana na gato na General Gervais Ndirakobuca bitanda kugarika nawe ari warongoye iperereza gushasha. Mu gihe rero ahawe ayo mabanga yo kurongora iperereza nawe ico yihutiye kwabaye ukuja kwihora umwe batahora bumvikana yishimikije kuba hagarikiwe n'uwo yasubiriye aramufatisha aramukubitisha nk'uko wumva Elia nawe avyivugira. Ivyo rero bikerekana ubwo butegetsi ingene buteye, umwe wese aho bamushinze amera nk'umwami yigira igihambaye agakora ivyo ashatse, abana b'u Burundi bakaba hata burenganzira bafise iruhande y'abategetsi batanabigize utumana. Kuko nabwiye mu ntango zano makuru mushikiriza manza mukuru wa Republika mu ntara ya Gitega yaraye atowe muri yomi ashajana gufungirwa mu ihuriro rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Uyu yarayafunzwe yagizwe guhindura imoteri y'imodoka isanzwe yegukira sentare nkuru yo mu ntara ya Gitega, akaba yafunzwe ku itegeko ry'umushikiranganje w'ubutungane Idonido na Walter Kwizera. Flora Iragarukira yahora ari umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Gitega niwe yarayatawe mu mvuto. Nkuko isoko ryacu ribimenyesha, Flora Iragarukira akekwa guhindura imoteri y'imodoka y'usanzwe ari umukuru wa sentare nkuru yo mu ntara ya Gitega. Inyuma yo kumvirizwa muri parake nkuru ijejwe kugwanya igiturire, Flora yavuye ajanwa gufungirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Muri kino gihe rero uyatari bwakwize n'amezi 6 ari umushikiriza manza mukuru mu ntara ya Gitega ntakiri muri ayo mabanga. Mu kiganiro yagiranye na bamwe mu bagize igisata c'ubutungane baho mu ntara ya Gitega, Nestor Kayobera umuyobozi ajeje gutunganya akazi mu bushikiranganje bw'ubutungane yamenyesheje ko mu kurindira ko urubanza rwa Flora Iragarukira rucibwa iyo ntara ya Gitega izobira hawe vy'imfata kibanza uwundi mushikiriza manza mukuru abarasubirira uwo yahahora. Arakoze na Walter Kwizera. Imisi 111 niyo amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bamaze mu ibohero rikuru rya Bubanza. Nyuma yaho bahagarikiwe muri komine Musigati ku igenekerezo rya 22 Gitugutu mu mwaka weze 2019 aho bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'ingwano zahuza abitwaje ibigwanisho hamwe n'inzego z'igihugu. Abamesha makuru ari ba Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mpozezi hamwe na Egide Harerimana baciwe igihano na sentare nkuru yo mu ntara ya Bubanza ku igenekerezo rya 29 umwaka turimwo cyo gupfungwa imyaka 2 n'amezi 6 hamwe no gutanga indishi y'umuriyoni umwe nayo caha bagirizwa nico gushaka kwifatikanya bitagishoboka n'abahungabanije umutekano w'igihugu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Mu gisata c'amagara y'abantu abanyeshure bari mu gihugu c'Ubushinwa barasaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi gutegura ahantu bo kwakirira abavuye muri ico gihugu mu kurindira ko bamenya ko batoba barandukiza ca coronavirus. Ni mu gihe hari abanyeshure batari bake batanguye gusubira mu Burundi mu kurindira ko ubuzima busubira gutangura mu Bushinwa bagasubira kwiga. Abo banyeshure batinya rero ko aina hamwe hogira uwuzazanye uwo mugera yoheza gaca aho kwiragiza mu gihugu. Marie Ange Irakoze niyo teguriye nkuru. Ibisagara bitandukanye by'igihugu c'Ubushinwa biramaze kwandukirwa n'ikiza ca corona. Ibitarasinzikara cyane bimaze gushika ku bitigira 30 by'abamaze kwandura uwo mugera. Mu gihe abanyeshuri bariko barasozera uburuhuko, ubuyobozi bw'amashuri bwabamenyesheje ko butaramenya igihe amashuri azotangurira nk'uko tubibwirwa n'umwe muri abo banyeshuri. Ndi muri Changchun, Jilin, nk'ama provinces mu Bushinwa arahari, ariko twebwe iwacu nko munsi ari nk'abantu 30 twebwe tuguma mu nzu. Twari tukiri mu buruhuko bwa winter, ariko twari twisanse gutangura amashuri muri fin février début mars, ariko ubuyobozi bw'ishuri bwaratubwiye yuko butazi igihe tuzotangura. Tuba hanze y'ishuri, natwe dusohoka tuguma mu nzu, nta hamwe dushaka kuja. Ubuzima dufite ntibworoshe, ariko nka twebwe ishuri ryacu ryaratunganije umuntu ashaka kutuzanira ibintu byo gufungura
umuntu wo mu biro turamwandikira liste y'ivyo dukeneye akaja kubirondera hama akabituzanira hari igihe tutaronka ivyo tuba twamutumye ariko ivyo tuba twaronse vyose turabishima ababa hanze y'ishuri hoho ntibemerewe no kuja muri campus. Abanyeshuri baratanguye gutaha ku bwinshi nk'uko abanyeshuri b'abarundi bari mu Bushinwa bavuganye na RPA bavuga ishure risaba ko abotaha bose boza baramenyesha ubuyobozi bw'ishuri uko bamerewe. Umuvyeyi afise uburyo arakurihira ugataha ariko abadafise uburyo bakubwira ko atamigambi afise gutaha ari kurindira mpaka habonetse vaccine canke izindi ngingo leta y'Ubushinwa ishobora gufata kuri ingwara. Ku bataha tubanza kwimenyesha ishuri ikatubwira ko tuguma tubabwira amagara yacu ingene ameze kugira ngo ntituyitware muhira bakanakubwira ati bibaye vyiza uworindira uzi ko ari ahantu wagiye ukarindwi izibiri kugira ntihagire usanga ufise iyo corona virus ariko nta kundi tuba dufise kubera kuguma hano umuvyeyi yashoka ngo buryo urataha tukizera ko atari dufise badupima ubwo bushuhe barashoye kuduha amathermometre kugira ngo tuzipima misi yose saa 2 zo mu gatondo na saa 7 kuvyo numvise abandi bambwiye ugeze kuri aho bagupima ubwo bushuhe nyene temperature yawe kayo babonye ko iri normal barakure ku karengana ego hariho abantu tuzi bashitse cyo atakibazo bagize mu nzira kwishuri ico batubwiye nico cyo kuza turababwira natuza turi mu Burundi twabwira uko tumeze. Abanyeshuri n'abikorera utwabo bifuza gusubira mu Burundi basaba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kurondera ikibanza aboba batashe boza barashikiramwo mu kurindira ko ya misi 14 ihera. Abantu twige no abikorera ino basaba yuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu na leta muri rusangi bo kwiga ingene bo rondera ahantu abantu bavuye ino bashikira kugira turinde igihugu cacu turinde n'imiryango yacu ntibashobe kwandura iyo coronavirus. Mu gisagara ca Hanch hamaze gufatwa abarenga 300. Ubuyobozi bw'ishuri bwari bwasabye abanyeshuri batashe gushikira mu bitaro bakamara imisi 14 mu gusuzuma ko batoba baranduye umugera wa corona ariko nkuko tubibwirwa nabo banyeshuri abamaze gutaha bose bashikiye mu mihana iwabo ibishobora gutuma uwo mugera wa corona ukwiragizwa mu gihugu c'u Burundi. Arakenuye na Marie Ange Irakoze userukira Ubushinwa mu Burundi rero mu iganiro yahaye abamesha makuru kuwa 3 ruhuma yaravuze ko ubuserukizi bw'Ubushinwa bufatikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi bafashe ingingo zofasha mu kuzitira bataronegwa muri zo harimo gusaba abashinwa bavuye mu ngendo za Buraya gushikira mu ngo zabo bakamara imisi 14. Li Changlin aserukira Ubushinwa mu Burundi. La Chine a été frappée par l'épidémie du nouveau Igihugu c'Ubushinwa caratewe n'ikiza c'umugera corona. Muri kino gihe turi mu gihe cyo kugwanya ico kiza. Mu Burundi dufadikanije n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'ubushikiranganje bw'imigenderanire no gufashanya n'u Burundi n'ayandi makungu hamwe n'abakorera ku kibuga c'indege twaragerageje gutunganya ubwacu bimwe mu byo gufasha kwirinda ico kiza mu gihugu c'u Burundi. Abashinwa bagiye mu buruhuko mu gihugu c'Ubushinwa barasabwa kuba baragumyeyo. Abashinwa bagiye mu bihugu vya Buraya nabo twabasabye ko bogaruka mu Burundi ariko bakaguma mu mihana yabo imisi 14. Turashima cyane ingingo zimaze gufatwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi mu gupima ubushuhe bw'umuntu uwo ari we wese ku kibuga c'indege. Turashima cyane ingingo zimaze gufatwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi mu gupima ubushuhe bw'umuntu uwo ari we wese ku kibuga c'indege n'ikibanza cyateguwe n'ibitaro byo kwakira uwoba yiketswe ko ico kiza. Et aussi la disponibilité d'un hôpital de réserve à toute fin utile. Turabandanya n'amakuru twateguriye ibiciro by'ifungurwa byankenegwa byaduze ku rugero rudasanzwe mu ntara Gitega mu kiringo cy'ukwezi kurenga igituma nyamukuru gitangwa n'abadandaza ngo ikirere kitagenze neza mu irima riherutse. Abaguzi nabo basaba leta ko yo kwikubita gashi igasubiza ibintu mu buryo kugira nabo babone agahengwe mu gusuma. Idonido na Inosa Valente singira nkabo. Kuva mu ntango z'umwaka abanyagihugu bo mu ntara Gitega bamenyesha ko bagiye babona ku isoko ibiciro by'ibifungurwa byankenegwa biduga ku rugero rudasanzwe. Ibiciro by'ibifungurwa ngaho mu gisagara ca Gitega biraduze cyane ku rugero cy'ubwoba cyane muri uku kwezi kwa kabiri no kwa mbere. Yumvire nk'ikiro cy'umuceri cyarakiwe amafaranga ibihumbi 200 ugeze kuri 2024. Uwo n'umuceri witwa ko ari mwiza umuntu wo gufungura. Ikiro cy'ibiharage ca kinure cyarakiwe amafaranga 2024
n'amajana 600 ngeze ku mafaranga 2000. Ikiro c'ibiraya kigeze ku mafaranga 900 cyangwa hagati y'amafaranga 550 n'amajana 600. Amateke niko kuko ari ku mafaranga 800 kandi ivyo biduze mu minsi itarenga 30. Abantu kubyukuri nzariye kubica kabisa. Igituma nyamukuru gitangwa n'abadandaza ngo ni kirere kitagenze neza mwirima riheruka maze bica bituma umwimbu utagenda neza. Turibaza yuko bishobora kuba byavuye no kwihindagurika ry'ibihe kuko imajyaga hasi imvura yabonetse ari nyinshi cyane. Ku munsi wasanga imirima yatwawe aha naho gasanga ibiharage byari bimaze kwera byaboreye mu mirima kandi byaboreye bitaranuma no kuma. Nico twibaza yuko byaravuye. Abanyagihugu bo mu ntara ya Gitega basanzwe basuma mu isoko mu buzima bwabo bwa misi yose basaba abajejwe intwaro muri yo ntara ko bohagurukira ico kibazo. Arakanuye Inosa Valente singira nkabo mu gisata c'imibano indwi 3 zarangiye atanima ry'amazi gibonekeza muri quartier ya Kamesa ya mbere iri muri zone Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Iryo kena ry'amazi ngo ryaturutse ku matuyo yahora ajana ayo mazi yatobotse kubera imvura imaze imisi igwa ari nyinshi batazamibura. Abo banyagihugu bo muri quartier Kamesa ya mbere bavuga ko ubwo bukene bw'amazi bumaze iminsi bwibonekeza bwaturutse ku mvura nyinshi imaze iminsi igwa icayonona imiringoti yari isanzwe ibazanira amazi. Ibibazo byinshi ubutumwa y'akazi dutangure iya kane nayo atanima tubona uvuga ibibazo nk'avyo tuyatobotse iciyuga amazi yayo natwe nk'abahera. Abafise uburyo buke ngo bakoresha muri kino gihe amazi y'uruzi Kanyosha canke bakagura ibido y'amaritiro 200 amafaranga 250 ariko naho nyene ngo ntibiborohera kuko bayakura kure. Niba ahubwo turahwereye tuva Kanyosha utagira uburyo wewe no kwanwa rayanwa kuko biragoye amazi tunywa tinda kuyavomesha ku makinga yaje apfa kure ibido bayiduha ku mahera 250 bikavana naho buri kuko mukabesa fatana barametse neza hari nayo iterambere kimwe kirakorerwa. Bavuga ko hamwe ataco kugwa mu maguru masha bashobora gufatwa n'indwara ziturutse kwisukurike. Twarondeye Antoine Rumenyetso arongoye zone Musaga kugira twumve ica bivuga ko ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba. Arakoze Bartaza Miburo iganiro muri Burundi mwari kurike muciye ku buhinga ngurukanomenye kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI. Imyaka 29 iraheze amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi atewe ku gikumu. Amasezerano ariko biboneka ko atubahirijwe gushika uyu munsi. Bikuru vyatumye Abarundi bashika kuri amasezerano hamwe n'icatumye adashigwa mu ngiro tuzakubikurikirana muri kino kigabane ubahuka mwateguriwe na mugenzi wacu Nadege Irakoze. Ubahuka. Igenekerezo rya 5 ruhuma 1991 abarundi barateye igikumu ku masezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Amasezerano yashizweho kugira abarundi babe mu ndiyane zifatiye ku moko n'intara, indiyane zazanye ubwicanyi n'intambara mu gihugu inyuma yaho Burundi buronkeye kwikukira. Ariko naho ico gihe abarundi bari bemeranije gusubiza hamwe mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe bwaranze abasokuru. Inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana 1991 ntihatevye gusubira kwigaragaza mu gihugu. Indiyane za politike zatumye abarundi bicwa abandi barahunga igihugu. Indiyane za politike n'ubu zitaratorega umuti. Nigiki catumye ayo masezerano y'ubumwe bw'Abarundi atashizwe mu ngiro inyuma y'igihumbi kimwe n'amajana 1991. Ayo masezerano yari afise intumbero yahe? Ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca ijya nino mu kigabano bahuka cyo kuri no w'Imana. Abatumire bacu akaba ari Charles Mukasi, umwe mu bari bagize umugwi w'igihugu warushinzwe kwiga ikibazo kijanye n'umwe bw'Abarundi, Commission nationale chargée d'étudier la question de l'unité nationale mu Gifaransa, Leonce Ngendakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu, hamwe na Liberani bashira kandi umuvugizi w'umuhari MAP Burundi buhire. Kuri micro muri kumwe na Nadege Irakoze, ndabaramukije ndabaha n'ikaze. RPA ni ijisho mu gutwi n'ijwi ry'abanyagihugu. Amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi yemeranijwe n'Abarundi kuwa 5 ruhuhuma 1991 yamahimbazwa uko umwaka utashe mu Burundi. Uyu mwaka
abarundi bakaba bahimbaje uyu munsi bibuka imyaka 29 iheze ayo masezerano ashizweho. Inkomoko y'ayo masezerano ni yahe? Yari afise intumbero yahe? Charles Mukasi, umwe mu bari bagize umugwi w'igihugu washinzwe mu kwezi kwa Myandagaro 1988 kugira wige ikibazo kijanye n'umwe bw'abarundi, asigura ko abarundi bagiye hamwe ico gihe mu ntumbero yo kubaka Burundi, ari naho bashitse kuri ayo masezerano. Nta migwi yari yahuye abarundi, igihugu cyose abarundi baragize inama, barakorana, baravugana ivyerekeye ubumwe bwabo, kubera niyo ngorane yari. Mu by'ukuri mu Burundi icyo gihe mu 80 byakurikiranye n'ibintu bya ntegamarangara, ariko ibyo ni byo abantu babona. Mugabo mu gihugu hariho ibintu byitwa la création de la confiance tout probablement bigaca bijyana na la confiance tout. Hanyuma rero kuri w'igihugu icyo gihe abarundi baramubwira ati dukoranye tuvuganire iby'abarundi, ibintu byacu byerekeye ubumwe bwacu, kuko bibyariza icyo umuntu ashaka. Ushaka kubaka ubumwe hariho ingingo ufata, ushaka gusambura hariho izindi ngingo ufata. Icyo gihe rero wari umugambi wo kubaka Burundi bishingiye ku gusubiza hamwe ko ubumwe buba ari bwo buje imbere. Kubera iki ayo masezerano murayasoma neza mu Bibiliya y'abarundi, kuko nta handi tuzokura umuti w'ingorane dufite. Mu Burundi amaidoloji ahanganye nangahe? Amaidoloji y'abahutu canke y'abatutsi n'amaidoloji abiri. Hariho ideoloji y'ubumwe bw'abarundi na ideoloji ya division yo gusambura rasisi. Nizo zihanganye kuri kwa gasore byaraduze kuri independence, ubumwe bw'abarundi buraza imbere, hanyuma kuri ntegamarangara birasubira gatoya barabyibuka. Mugabo ahandi ubu amaidoloji yiganje nayo yo gusambura y'amacakubiri. Harimo rero ingingo nyinshi, mugabo icyo nofatira ko nuko hariho icyifuzo cy'abarundi. Byari imigwi yahura ngo bavugane, nta nibiriho n'abarundi. Zina muntu yitwa umurundi wese yaratonda araza agashikira igiciro ciwe, hanyuma ibyo bahuriye ko iyo ncamake yagizwe y'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi, hanyuma bagira referendum barayatora. Ayo masezerano rero hariho ibyo yihaniza n'indahiro. Mu by'ukuri nta gihugu kitagira indahiro, hariho ibintu ubirenze ko ubuhumanyi. Amasezerano ni ntarengwa, uyarenze ko ibara riragwa. Rero ubona biriko biraba nuko ayo masezerano hariho abantu bayarenze bagashikana n'ivyo vyo kurenga indahiro bakazicarikana mu ntwaro, bikitwa yuko ari byo biriho. Mu ncamake hariho intwaro zidashobora kwemerwamo. Hariho nk'ingingo yo mu masezerano y'abarundi avuga ati dushinze ko ata ntwaro n'imwe, atategeko na rimwe cyangwa ingingo n'imwe ihushanye cyangwa iteye kubiri n'inzira y'ubumwe bishobora kwemerwa mu Burundi. Bitemerwa ntibyemerwa bishobora kuba biriho, mugabo ntibizopfa bibaye legitime. Naho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi atahavuye akurikizwa, Leonce Ngendakumana, icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu, avuga ko yagize akamaro kanini mu kunywanisha abarundi. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abantu bayabonye kuri irya tariki ya 5 Ruhuhuma mwaka w'1991, ariko n'amasezerano yavuye kure cyane, afise imizi kure cyane, kuko abarundi twaragiye mu njyane z'amoko gushika naho abahutu babukwabo, abatutsi bakabukwabo, abatwabo ibyavugwa, abagana nabo twakira impari zaho bahagaze aho babegamiye. Izo njyane rero zari zatumye abantu bicwa, abandi bagahunga, abandi bakangazwa, abandi bagakumirwa. Hama kiza kuba ikibazo gikomeye kubera byaciye bituma hama hariho ubwicanyi buza buraza bugateranya abarundi. Niho rero abarundi bigira inama bati none ibi tuvuga ko twashizwemwo n'abadukolonije abakoroni tuzokwama tubivuga kandi baragiye, natwe twarikukiye, ari twe dufise kazoza k'igihugu cacu mu minwe, tuzobisigurira abo turiko turibaruka gute, tuzobisigurira amakungu gute yuko yananiye kudusubiza hamwe twaguma tubeshera abo banyamahanga. Baricarana rero baraganira ushika naho yandikwa akemezwa kuri rya genekerezo rya 5 Ruhuhuma, ariko ntiyashoboye gukomera kubera ko nta mwanya ukwiye wahabaye wabonetse kugira ngo ashigwe mu ngiro akurikiranwe. Ikindi kandi nta ngingo zari zaje nk'abo yarenga ko
ingene bokeburwa. Hanyuma rero tuja mu bintu bya demokarasi, hari umwanya wo kubitegura neza, bamwe n'abandi ntibavyumva kumwe. Muri 1993 n'ivyo twari twapfunditse byose bibaye nk'ibihanaguritse, arasa mbere nayibagiwe. Kugeza rero n'uno munsi turayagaruka ko neza ngo twicare turabe ibyatumye abaho, ibyatumye ataja mu ngiro, ariko akamaro koko yagize nuko abarundi bashoboye kwicarana bakavugana ivyo byose nariko ndavuga bitagenze neza n'igituma bitagenze neza, mbere akavamwo n'ibwirizwa nshingiro rihagaze ku migambwe myinshi kugira bimwe byo gukumirana abantu barabe ko byogabanuka. Kandi kamaro kanini nuko abarundi ubwabo hari ivyo batari bazi bahendwa. Hari abahendwa ngo abatutsi barabakingiye, abasirikare barabakingiye, abandi ngo abahutu barabakingiye, atari ivyo. Rero abarundi benshi bahavuye bakira kenge baravuga ati tutubatse igihugu tubanamwo twese mu budasa bwacu, nta mugwi w'abantu uzokingira abandi, abarundi tuzikingira twese turi kumwe. Ku bwa Liberani Bashira kandi avugira umuhari MAP Burundi buhire, ukudashigwa mu ngiro kw'ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi byavuye ku gushaka guke kw'abanyepolitike. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yari afise intumbero yo gutsimbataza iragi ry'abasogokuru no kugarukira imigenzo myiza yaranze Uburundi abugitwarwa n'abami. Nta njyane zariho zubakiye ku bwoko, ku madini canke ku ntara. Iciza rero amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yazaniye abarundi, ubwa mbere nuko yemeza ko habaye ubwicanyi buhagaze ku moko, habaye ugukumirana mu byo kurongora Burundi, habaye akarenganyo mu bijanye n'ubutungane, hariho ivyo gufatira mu kivunga ngo abatutsi ni babi n'abicanyi, ngo abahutu n'inyanka Burundi n'ibindi. Ubwa kabiri nuko amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ari nka contrat social hagati y'abarundi, ivuga ko biyamirije ivyo mpishe kudondagura amacakubiri ahagaze ku bwoko, kubahiriza agateka kazina muntu n'ivyo no kwita ethique politique nationale, mu gushira imbere yuko umuntu ari umurundi imbere yo gushira imbere ubwoko, kugwanya akarenganyo no guteza imbere ubutungane kuri bose, guharanira amahoro n'umutekano kuri bose, gushira imbere ineza y'abarundi bose, gutunganya ingene Uburundi butwagwa bishimikije ubumwe bw'abarundi biba mu bya demokarasi, agateka kazina muntu, iterambere, ubutungane n'ibindi. No kwibutsa yuko ayo masezerano ari ntabanduka nk'uko babishyize ku gikumu. None muti vyatewe n'iki kubona atashijwe mu ngiro? Ntiyashizwe mu ngiro kuko abarundi barahendanye, harabuze icyo no kwita mu gifaransa une volonté politique, n'abategetsi biyumvamwo ubwo bumwe. Ukunywanisha abarundi ntiyategerezwa kuba inyandiko gusa, vyategerezwa guca cane cane mu bikorwa n'ubutungane mu guhana abakoze akabi kabishe umwe wese ku gatwe kiwe. Mu ncamake rero ubumwe mu banyapolitike ntibwigezeho, arico gituma navuze ko bahendanye. Ubumwe mu banyagihugu bwamyeho iyo batagumuwe n'abanyapolitiki. Ubumwe rero bw'abarundi bwatezwa kuva ku ntwaro igizwe n'indongozi zikunda Uburundi n'abarundi, intwaro nziza. Ivyo rero nivyo vyabuze mu Burundi. Uwo munyagihugu yahora abura haritoborera canke nyene agatinya no kuritobora kubera gutinya, uwo mutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka, aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Amakosa ngo nayo abatubahiriza ayo masezerano ku bw'inyungu zabo, bivugwa na Charles Mukasi. Amasezerano rero ataraja mu ngiro cyo kuvuga yuko ikosa ry'amasezerano, ikosa n'iry'abatayubaha, ikosa n'iry'abatayumva, hariho n'abatarasoma. Ikosa riri ku bigabo, ku bantu b'abahemu. Amasezerano mugabo yarabonetse, hariho rero abaciye bazana ibindi yuko bayarengaho kubera iki? Kubera ibi byaha twashaka kurwanya nibyo bo bashyira imbere, kubera ubube gito, ubu buhindura n'ubwambuzi twashaka kurwanya, abarundi bifuza ko bwahagarara
nibyo bo bashyira imbere babishyira imbere kubera iki kubera ari byo bibaha amaronko kubera ari byo bibashyira imbere cyane kubera uwagize ibyaha uwakoze ibyo byaha by'agahomerabunwa atinya kujya imbere y'intaha cyane ubumwe bw'abarundi ukuvuga ngo bubeho ubumwe bw'abarundi bwaramyeho buriho n'ubu hariho abariko hariho abashaka kubusambura gusa iyi ngeso yatanguriye mu bakoroni bitwa divize turobye n'ubu n'ibyo abantu bigisha by'amacakubiri by'ihonyabwoko ibivuga ububwira abahutu ngo tonda hariya abatutsi ngo tonda hariya ubumwe rero buriho bwaramyeho twifuza yuko buzokwama nicyo gituma ubumwe amasezerano y'ubumwe nayo arakeneye abikorera arakeneye abantu bayakorera minsi yose icyo rero ni icya mbere icya kabiri tuyigisha ubu rero twifuza yuko aya masezerano adufasha aduha ingufu adushingira intahe kugira ngo abigisha amasakubira abasambura igihugu ntibasubire kuturenza ubwana batureke twikore udashoboye kudufasha ariko kuturenza ubwana ibyo rero si ukuvuga ngo biba mu munsi umwe mu minsi ibiri urabona inzu bayicambura bayikubita inyundo mu minota itanu biri hasi kugira ngo uzosubire kubaka bene iyo nzu bigutwara imyaka n'imyenda mugabo si ukuvuga yuko abemerera amasezerano nibaza ko aribo benshi abo bantu rero amasezerano y'u Burundi nayo kubaremesha bumve yuko atari bonyine bumve yuko hariho izindi nzira zerekeza igihugu mu ntumbero yo kugarukana umwe mu barundi Libehani Bashira kandi avugira umuhari MAP Burundi Buhire asigura ko abanyepolitike aribo bakwiye gushira mu ngiro ingingo zapfunditswe mu masezerano y'umwe bw'abarundi icyambere coco ni ugucira urubanza abo bose bagirizwa ubwicanyi ubusuma n'ibindi mu ncamake mu gifaransa lutte contre l'impunité icya kabiri ni uko hoba ibiganiro bihuza abarundi basubire bumvikane ingene ibibazo bihanze abarundi vyotorega umuti ubwa gatatu gutunganiriza abo bose babuze ababo imfuvyi zigafashwa abasahuwe amazu amatongo n'ayandi matungo bagasubizwa ivyabo impunzi zigashobora gutahuka zigasubira mu ngo zabo baticura ububatoteza ubwa kane inyigisho zo gukundisha abarundi zifatwe mu minwe n'abarundi bakunda uburundi izo nyigisho zitangwe ku misozi yose no mu mashuri bakabishyira imbere kugira banywanisha abarundi mu ncamake rero ubumwe bw'abarundi buriho mu banyagihugu mu gihe abanyapolitiki batabagabumuye ubumwe bw'abarundi buzoca mu bikorwa atari mu nyandiko atari mu majambo mu gushyira imbere ineza y'abarundi bose ubutungane bugakora ubukoze ikosa agahanwa ku gatwe kiwe abarundi badashyize imbere ibintu by'ikivunga ngo abatutsi n'abicanyi cyangwa ngo abahutu n'abicanyi umwe wese agahanirwa icyo yakoze no gushyira imbere rero urukundo rw'uburundi abarundi twese tukumva yuko turi abarundi tugashyira imbere ineza y'abarundi nk'uko umugani wa Rudoviko kwa Gasore yabikoze ariko ararondera ko Burundi bwikukira. Leonce Ngendakumana asozera ahanura abarundi bose bo mu bwoko bwose kuja hamwe bagasubiza agateka ayo masezerano y'umwe bw'abarundi hamwe n'amasezerano y'Arusha. Icambere nuko ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi uko twayasezeranye uko twayanditse tukayemeza abanza gusubizwa agateka agasubira kubaho. Bwa kabiri amasezerano y'Arusha ariyo yashimangiye ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi kuko uretse ikigabane ca mbere kivuga ivyo byatujyanishije izo njyane izarizo ko ari njyane zo gutwara nabi ari njyane za politiki ariko n'iby'amoko byarimwo harimwo n'ibindi bigabane biyerekana neza yuko bishizwe mu ngiro ubwo bumwe bwokomera n'inko gusabikanya ubutegetsi bibyara bikuwe n'iribwirizwa shingiro 2018 rigasubira kukuzana gukumira abantu. Ikindi kwari uko koca haba imigambi yo utunganya igisirikari gipolisi n'iperereza zikaba inzego z'abarundi bose atari inzego zitirirwa abahutu cyangwa abatutsi cyangwa imigambwe cyangwa intara. Icyakane kwari uko igihugu twokwicara twese tukavugana n'abakungu ingene dushigikira kubera cyatataguwe n'intambara kikubakwa. Uko niko
ayo masezerano ashobora gukomezwa atari uko abarundi batavyumvise neza abahutu bakaguma binyegeje ukwabo ngo hari ivyo bariko baravugana abatutsi baguma binyegeje ukwabo ngo hari ivyo bariko baravugana ivyo bitahavuye nta kizoshoboka muri iki gihugu uzoca usanga turiko turagora akarere turiko turagora n'amakungu baca bavuga ko ata nico tumaze ubwo bututsi bwacu ubwo buhutu bwacu ubwo butwa bwacu ntaco buzoba bugitubariye tuzopfana indundu amarira n'amaganya. Ni no kuri ivyo vyiyumviro bishikirijwe n'icegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu Leonce Ngendakumana dusozereye ko ikigabano bahuka co kuri no w'Imana cari gishimikiye ahanini ku kamaro k'amasezerano y'umwe bw'abarundi ivyatumye ayo masezerano adashirwa mu ngiro hamwe n'ivyokorwa kugira ubumwe bw'abarundi busasagare mu gihugu. Ndashimiye abatumire ku vyiyumviro bashikirije, ndashimiye namwe mwese mwaduteza abiri kuri mikro mwari kumwe na Nadege Irakoze naho utaha. Ubahuka. Arakenuye Nadege Irakoze. Ndashimiye mwese mwateza abiri ano makuru. Ndashimiye Lisi Kabera mu bw'ivyuma yagize ishoka byose bw'amajwi ashoka ashikira neza nabafashe amasanamu akaba ya Egide Mwemero ndamukengurukiye kuri micro yari Hervé Neuhire nkaba ndabasezeye. muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye